Yego murakoze cyane nitwa Nzeyimana Silas ndi umuhinga mu bijanye no kwiyungunganya entrepreneuriat et management de projet nkaba ndabaramukije mu nyinshi ziherutse barababwiye intambuko zitandukanye kugira ngo umuntu arangure umugambi nkuko mubizi muri kino gihe ubaruka akazi biragoye kugira ngo baronke akazi ni ikibazo ni naco gituma twafashe no kugira ngo umuntu yirondera akazi kiwiwe yoye kuzera inze yiyumvira ngo leta canke ngo hari n'amashirahamwe akazi ahubwo biyumvire ku kreya akazi kiwabo mbere banagatanga ivyo navyo kugira ngo bishoboke nuko uvize intumbero ihangiro abahinga b'abafaransa bavuga yuko kugira vision y'ico ubukeneye gukora vision uyu munsi nico nashaka duhagarare ko mu nyigisho z'uyu munsi kuko niyo ntango niyo muzi w'iterambere utagira intumbero ubusa nk'umuntu atagira yaje iyo ubyutse mu gatondo udafise iruja urazunguruka gusa ku mugoroba hashitse ataco baranguye haraho nk'umuntu avuga ati muherekeza muhagenda ariko ku gatwe kawe usanga atakintu kimwe baranguye mugabo iyo uvyutse ufise intumbero yiyo uza kuja canke iyo uza gukora urabishikako dufata akarorero nk'umuntu afashe avyutse ari Bujumbura akimbuka aza kugitega aravyuka akambara impuzu akoga akambara hanyuma akagenda agafata imodokari akaduga agashikiyaje no mu buzima nuko rero wowe kuramurikirana urafise intumbero y'ubuzima bwawe urafise ikintu utegekanye kuzokora iyo ndiko ndaganira n'urwaruka kenshi ndababaza mbega none wewe upfutse kuzokora iki kenshi usanga abenshi bariko baradidinganya naco bituma inyigisho uyu munsi twashimye kugira ngo tuyibasabikanirize tegura intumbero y'ico ugiye gukora uciyumvire ukizirikane ko ushaka kumbaza uti mbega none ico ciyumviro ukironka gute ubigenza gute ubwa mbere na mbere ushobora kubaza umutima wawe ushobora kuja ahantu ukiyumvira umutima wakubwira ikintu wokora hariho ikintu ku mutima w'umuntu wese yumva ashashaye yumva anyotewe ico kintu nyene ico naba aba arico udevelopa ugikorereko ugishyire mu ngiro ubugira kabiri ushobora gutora iciyumviro canke intumbero y'ico uzokora ugiye kuraba aho ubaye ukaraba ikibuze ukaraba hirya no hino urashaka kubona ikintu kibuze abantu bakeneye icyo kintu ushobora kukironka kirashaka kuguteza imbere kiragutungushiriza n'umuryango ubwira gatatu ushobora kumviriza abo abantu mugendana canke abantu baho ubaye ukabumviriza ukumva ico bakeneye ico banyotewe ikibaragishinga ico cumvise urashobora wikorera ko naco nyene bikazoguteza imbere urashobora no kuraba ivyo abandi bakoze ukaraba ivyo abandi bakoze ubunenge burimo canke ibinenge birimo canke ivyo bariko barakora bariko babikora nabi umaze kuronka iyo ntumbero y'ico kintu uzokora uraheza ugategura neza ubugeni ushobora kubishikako icyo naco tuzokivugana mu kigo kizogira gatatu ushobora kuba uri umunyeshuri iyo utomboye ukagira iyo ntumbero ukiri umunyeshuri utarafata neza ikigwa ugiye gukurikirana dufate wiga nko mu mwaka w'umunani w'icenda biroroshe kuca ugenda ugakurikirana ibijanye n'ivyo urimo uzokora urashaka kuba utera imiti je numva nonezerwa ndi umwavoka ndi umushingamanza muri ico gihe uzokwiga amategeko uzocugenda ukurikirana amategeko uzoyakurikirana uzoyiga
ntuzoyiga co kimwe n'ujya ayiga kugira ngo aronke amanota kugira ngo oya ushobora kuba wahejeje amashuri yisumbuye mu gutaraje muri kaminuza iki kiganiro ukacumva uragerageza ugende muri universite ukurikirane ibijanye n'ibyo umaze kuzirikana wifuza kuzokora kandi wumva ko vyokubaka nuko rero muri make nashaka ndabasabe muri mwagwarukamwe mugerageze kuza mwaraba mugire vision murifasa kwa vision mugire intumbero ihangiro y'ico mwifuza kuzoshikako bizobafasha bizobatuma mushobora gushika ahantu mwatekanije mbere mu mwanya mutoyi kubera muzoba mwamaze kwitegura nuko nkaba ndabashimiye kuri kano kanya keza mwari mumpaye kugira ngo munyumvirize muri uwo mugambi twihaye wo gufasha kugira ngo dufashanye namwe byo mwaruka canke n'undi muntu uwo ari we wese ariko arakurikirana kugira ngo ikibazo c'ubukene bw'akazi kigabanuke ndetse n'ikibazo c'iterambere ry'igihugu cacu gitera imbere kuko iyo abikorera utwabo bagwiriye iyo amashirahamwe agwiriye biratuma n'igihugu gitera imbere kikaronka umusaruro haraboneka abantu b'abahuzi hakaboneka amakori ya leta bigafasha ugasanga birafashije mu kubaka igihugu nacyo bituma mwese rero ndiko batumirira ko ubu ufise ico ashoboye wese ko yo shinga ishyirahamwe canke akora igikorwa gitanga akazi ndetse gifasha igihugu nkaba ndabashimiye cane murakoze